muri no championnat ura yuko Primus League no munsi indwi ya 15 Vitalo isaha 9 iraza kuba yambikana n'umugwi wande wa Flambeau du Centre hariya kuri stade Urunani. Hama ku munsi weje isaha 9 Gozi City izokina n'umugwi wa Aigle Noir uri mu kibanza ca mbere. Hama ahani hariya kuri stade Urunani nyene ubona yuko umugwi wande umugwi wa Aigle Noir uvuga uti reka tugaruke turabe yuko bo bazokira kuri stade Urukundo Gozi City niyo yakirira muri Antunga. Hama Vision V25 nako ni Vision FC ubona yuko bavuze bati turatsinzwe n'umugwi wa Burundi Dynamique turaje muzinga naye ati Vitalo yadutsinze ati twese turajire turaduhiganwe. Vision umugwi ubona yuko uri kuraza wahora mu cya mbere ariko ugenda uravayo kubera iyi migwi ndi yagarutse. Hama muzinga umaze iminsi uvyitwamo neza n'ubwo watsinzwe na Vitalo. Rukinzo nayo izokwakira umugwi wa Beige Green Farmers. Ubona yuko uyu mugwi nawo wankiye umugwi wa Musongati ati Musongati turabona yuko umeze neza ntudutsinda banganya umusa ku bundi. Hama umugwi wa Olympic Star uzokwakira iwabo stade umuco umugwi wa Garage Express. Musongati yakirira iwabo ngo Kayanza United. Hama Message Ngozi izoca yakira hari iwabo umugwi wa Burundi Dynamique. Interstar yakire umugwi wa Bumamuru. Duhera ku rukino guno munsi umugwi wa Vitalo Yves n'umugwi ubona yuko umaze inkino umeze neza utsinda izindi zinganya. Ejo bundi baraje babwira muzinga ati ivyo wakoreye Flambeau du Centre ivyo wakoreye Aigle Noir twebwe ngane bikunda. Vitalo iraza itsinda umugwi wande wa muzinga. Rero Vitalo rikiraza ivuga ati we Flambeau du Centre nivyo turakubahira yuko watwaye igikombe cy'umukuru w'igihugu, nivyo turakubahira yuko wakinye inkino nyafrika Confederation Cup ari kushitse ngaha muri Primus League. Aha twebwe ntutubwira ngo biki nibiki ati turagubagira ibisiga. Naho urabona yuko Vitalo kuri stade Urunani uno munsi mukunzi wa Vitalo ntutangwe kuja gushikira Vitalo irabe yuko Flambeau du Centre iraba. Ariko Flambeau du Centre bakambwira ati mwebwe muri henda cyane gose twebwe hariya twahiga ibintu byinshi cyane twahigiye ibintu byinshi ko twakiye n'imigwi ikomeye turagenda hariya ati Singida turanyinyurana nubwo yadutsinze ati mwebwe tugira tubereke yuko tutangana. Rero umugwi wa Flambeau du Centre muri no mwanya uri mu kibanza cya kangahe ayo uri mu kibanza burya ni cya kane ariko uracafise ibirarane bigira kuri bingahe bigira kuri bibiri. Rero vyumvikana yuko ivuga ati nta kibazo izingino tuzitsinde turabe n'izindi zibirana tuzokina. Rero Flambeau du Centre na Vitalo aho ndabona yuko umurura za kwaka. Amakuru rero akavuga yuko kiki Vitalo match heruka yari ya muzinga siko muzinga bavuye bikuri kimwe barayitsinze baheje gutsinda muzinga bakubya ko umumenyereza Gustave ubwo nyene yaciye atangura lokali isa niyitegurura urukino ariko umunsi wa gatandatu buriya mu kuzibira abakinyi ntibave baja mu bibasamaza peut-être batanga akazi iyo forum yabapangiye séance y'imyimenyerezo kuwa Mungu mu gitondo. Araba Kenya babaye libre ku munsi wa gatandatu baje gukina bashobora kugenda mu bibasamaza bakagenda mu abatsinda bagumana. Yaciye abapangiye séance y'imyimenyerezo dimanche mu gitondo kugira ngo abakenyi bayirarane mu mutwe bumve yuko lendi dukora kuri yuko iyo ufise gahunda apana lendi dimanche nyene barakora baruhutse baciye baja mu myimenyerezo bakubwira ngo uyu mugabo sinzi kinafana apana Flambeau du Centre ahubwo reka ndavuga ko mugabo si mu buryo bubi akubwira ngo nyimba hariho match agomba guprova agomba kwerekana ubukomezi bwa Vitalo yiwe uno Gustave nino match ya Flambeau du Centre ni match bakaniye mu ijambo rimwe uri kurara abantu raje yose ya Vitalo kuko nibo baza kwakira iyi ni match bakaniye cyane go sinzi impamvu ariyo match bitayeho ariko impamvu ni imwe Flambeau du Centre ni imwe mu ma equipe ari successful siko cyane uno mwaka bafise igikombe cy'umwaka wese cya Coupe du President siko baheruka gusohoka noneho ni nimwe mu ma equipe meza cyane ari ngaha muri iki gihugu uno munsi isohotse kangahe kabiri ikina mahiganwa nya Afrika nibe na Aigle Noir
niyo migwi twavuze cyane muri kuno kwezi twofata canke muri ano mezi abiri niyo ekipe yavuzwe cyane ngaha ku butaka bwo Burundi siko kiki ikintu gihari rero si nikindi ino ekipe ya Flambeau du Centre imaze kuba ku rwego rwaho ekipe nka Vitalo iza yakaniye ivuga ati kuko ibi bishika kiki kuma ekipa komakomeye turi Vitalo sawa iyi match vyaragenze uku mugabo duheruka gutsinda muzinga ntitugomba gusubira inyuma tugomba gutsinda nande na Flambeau du Centre muga ukuri ni kumwe mu bintu byose haraba ivyo wipfuza hakabaho n'ukuri ekipe ya Flambeau isumba Vitalo muri uno mwanya irayisumba performance umusaruro ndetse uja no kubakinyi beza ukaja no mu bakinyi boba bamaranye igihe Flambeau du Centre iri hejuru gato ya Vitalo iyo uvuze rero ngo iri hejuru nukuvuga ko uko biri kose Flambeau du Centre iri favori kuri ino match ariko cyanyoheye nuko kuntu Vitalo bayiteguri bumva badashaka kuyitakaza bumva atupri ari match itegerezwa kuba itaza korohera umugwande wa Flambeau du Centre ariko Flambeau ni Flambeau nyene ni iri favori mugabo bidasigura ko favori muri match ari watsinda match oya si ico murakina habaho ufise amahigwe mugabo habaho na resultat zigenda uko zigenda nyene bivanye no kurukino uyu mugabo Gustave je amakuru naronse nuko vraiment uru rukino yiyumvisemwo kurutegura mu buryo budasanzwe ni match rero izobiryoshe mu bisanzwe iyi ni affiche mu bisanzwe nga muri Premier League Vitalo Flambeau du Centre kahise ka Vitalo buriya se nayo zarakurikiranye mu gutwara igikombe yego zarakurikiranye kuko Vitalo yatwaye igikombe ari Flambeau yagiheruka ndabesha siko canke yaciyemwo buma ari yaciyemwo buma n'ibintu nk'ibi muga bisigure yuko muri no myaka iyi ekipe ari nziza nubwo Vitalo bashiftinze gato ukabona kumengo hari akantu basubiyemwo inyuma kuva batwaye igikombe ni nako gatuma rero umuntu yibaza ko Flambeau iri favori uno munsi mugabo ni match ikomeye Vitalo bakaniye ufise abakinyi beza baba ba Gakari Juma ba Rajaldo bamutaze Rajaldo ba Rogers uwitwa Autriche ba Dirop n'abakinyi beza nyene umumenyeza ashobora gukonta ico novuga kuri no match Yves c'est vrai Vitalo barayigize barayikaniye ino match ariko ico womenya Flambeau du Centre nayo iyikaniye gusumvya kuko Flambeau du Centre bavokina za match ya Confederation Cup baravuyemo Vitalo nayo urazi yuko yanyereye kuri Bundesliga Dynamique baranganya ikiraza bavuga ati twakoze amakosa baratsinze muzinga Flambeau du Centre nayo uno mwanya iri mu kibanza ca kane Vitalo iri mu kibanza ca gatanu Vitalo ifite amanota 17 Flambeau du Centre ifite amanota 19 rero vyumvikana ikintu gihari kuri Flambeau du Centre na Vitalo amahigwe yo kuja muri Big 4 nugutsinda Flambeau du Centre ibona ati je kuja muri Big 4 hama izisigaye inkino nsigaje nshiremwe agatege phase ale ihere ndi muri Big 4 ni kintu gifasha nka Gustave kuvuga ati okay ndahejeje phase ale kuko hazoba bakinya urukino guno munsi bazobashika inkino zigera kuri zitatu rero vyumvikana avuga ati ngaha muri Big 4 ndahahejeje ndi ari yondi biranyorohera ingene nshobora gutegura phase rotu nihaye inkino nzoba mfise nkavuga ati ngaha rero ndashaka kwiruka nabandi ku gikombe Flambeau du Centre nayo kivuga ati dufise inkino zibirarane tutarakina ico dufise twari abakabiri kuko twarabonye buma yaranyereye mu ndwi iheze umugwi wa Vision birawugora uratsindwa mu ndwi iheze rero Flambeau du Centre ivuga ati natwe dutsinze ino match n'imiburiburi turaja mu kibanza ca mbere cyaka ko bacwaga amanota 20 no munsi Aigle Noir amanota 20 rero vyumvikana izi equipe rero zose uratse Flambeau du Centre Aigle Noir no vyita yuko c'est vrai igiye en déplacement hari Ngozi izogenda ku munsi wejo izokina na Ngozi City turavye les pourcentages yo kuvuga ati ninda zotsinda uyundi turabona yuko nubwo Ngozi City yashowe kunanira umugwa Bumamuru ariko tukavuga tuti turabona yuko ngaha Aigle Noir n'ubukomezi ifise
irafise amahirwe ariko twovuga ati 60-40 kuko iri en déplacement ariko cugaruka avuga ati Vision nayo ifise Muzinga ndiko ndaza mvuga amahirwe ya Flambeau du Centre ibona yuko gushaka gusubira mu kibanza ca kabiri. Vision ifise Muzinga yaratsinzwe na Bruce Dynamique, Muzinga nayo iratsinda na Vitaro, izo zose ziza zikaniraniye kuko novuga yuko ni equipe zisa nk'iziri ku rwego kumwe muri kino gihe. Ukacuzana Musongati izokina na Interstar, rero vyumvikana nga adako Bumamuru izokina na Interstar, rero vyumvikana ngaha Flambeau du Centre zikani ariko kuba en déplacement Vitaro ifise amahirwe kuvuga ati turi twite ko buri muhira naho muza muri kuri stade runani muteze gushaka ngateye kuraba yuko mwoshobora kuramukaja muri Big 4 na kare match mwarayiteguye cyane abana nabo bati twarize vyinshi muri zinkino nyafrika. Urumva yuko ibintu bimeze neza ku mpande zose. Nababwiye ati Ngozi City zokina nande ku munsi wejo na Aigle Noir. Aigle Noir bwa ati turashagumana ikibanza ca mbere hano kurindira. Indi match ikomeye ni Vision FC izokina Muzinga FC. Izi ni equipe ubona yuko zibangabanga zimeze neza. Vision iherutse gutsitara yari kuri 4 match d'affilée idatsindwa, igera kuri 5e match ifise na Burundi Sport Dynamique yari ya nyuma irayitsinda. Rero ngaho ni esheke bagize, iyo esheke yugiye ukina na equipe yatsinzwe iza ikomeye, iza ifite akagwashavu kuko ntaba ari ibintu vyiza. Na Muzinga nuko nyene yari maze igiriko zitwaramo neza, iciza Vitaro irayitsindwa na Vitaro. Rero iyi match izoryosha rego ku munsi wejo isaha 7 kuri stade urunani. Muri match Muzinga yarushije cyane Vitaro. Muzinga yabaye nziza, hari amachance menshi yaronse nyene ukabona yuko yagize gusa Vitalo nyene amanota 3 umaze kuyatwara ni objectif principal. Yes, ibindi byose byovugwa mu nyuma mugabo objectif principal abariyo. Wavuze Muzinga na Vision ni match nziza cyane komejwe nuko zino equipe zibiri zari zasosewe. Harakantu kuburyohe zari zagize kukugira resultat zo guhoza ko batsinda kenshi mugabo i weekend banziriza iyo bagiye guhuriramwo baratsinzwe bose. Ico rero kirakomeza match ya Vision na Muzinga na migwi ubona isanzwe isa niyahagurukiye rimwe. Vision twavuze organisation ya nivyo twavuze imbere yuko iligi itangura. Muzinga iva mu cica ca kabiri iza yerekana ko objectif yayo ari ukuza igaguma aho yahoze ibarizwa. Ni equipe ifise abana bakiri bato bazi umupira cyane. Abantu bahora baraba Muzinga ngirango barabona ukuntu ari equipe ibereye ijisho kuraba. Abahungu bari talented, bari abahungu baca ku mpande. Urabona kabisa ko ari abakinyi beza cyane. Ni match nziza cyane yikuraba. Iyi nebaza ko ari yejo. Niyo ku munsi wejo naka match keza cyane pe. Ni match nziza. Urundi rukino ni Rukinzo izokina na Beige Green Maze FC. Ubona yuko iyi Beige Green imeze nabi yacifata kwa cyanyuma yuko umugwi wa Burundi Sport Dynamique utsinze umugwi wa Vision. Musongati nayo ikirara Kayanza yo natizo kirara Kayanza natatu ku munsi w'Imana. Musongati nayo imaze imisi yanyereye kuri umugwi wa Beige Green Maze FC. Olympic Star hari wabo nayo na Garage Express. Message Ngozi imaze imisi imeze nabi izokwakira muri stade Rukundo umugwi wa Burundi Sport Dynamique. Ni Message Ngozi jo bundi bahaye umumenyereza mushasha uyu kocha Arusha yaciye mu Rwanda Ngozi City. Message Ngozi kumbura avuga ati wewe kumbure turakuzira ungahi wacu reka tukuzare muri Message Ngozi reka turabe ivyiwe rero ariko nitwomufatira kuri match imwe ariko iyi ni match swat ashobora kuza icizere abakunzi aba Message Ngozi cyaka bavuga ati ndacari ko ndubaka kuko ni Message Ngozi ubona muri misi imeze neza. Burundi Sport Dynamique ashobora kuzana akavuga ati twaranganyije na Vitaro turaza turatsinda Vision. Kocha ashaka kuvuga ati murabona yuko mushoboye, nimbone yuko mwatanguye ata equipe no mutsinda mushobora guheza mwavuye amahatukura mu gihe mwoza mugatsinda umugwi wande wa Message Ngozi kuko Burundi Sport Dynamique yo kigira amanota 7 yo biri kuragerageza kuduga buhoro. Yes, nuko umugwi wa Interstar abanyamuji nabo bazokina na Bumamuru nayo yanyereye itasha gutsinda muri journée iheze ya 10. Rero kwakira Interstar novuga yuko ni Interstar izobakira ariko izobakira kuri stade yabo kuri stade Runani. Rero ni match zikomeye cyane gose, ni match zigiye gusambura Big 4 kuko ni Aigle Noir igarutse
ni Flambeau du Centre igarutse. Izo zose imwe yari ya mbere iyindi ya gatatu kuko Bumamuru igeze kubera ya kabiri. Ivyo rero abo baje gusambura Big Four, baje kuyisambura bavuga bati ngaha rero tukadusambura ibintu turabe yuko mbega we Vision uri ngaha turashaka gukurayo, wewe nakuri ngaha turashaka gukurayo, reka rero tubirindire nino championnat rero ubona yuko igeze aharyoshe, imigwi imwe mitangaza ivuga uti twe turaje dushwanyaguze iyindi migwi. Rero classement ukimeze muri no mwanya Aigle Noir mu kwaya ca mbere 22 mu nkino 8 urumva ko bafise ibirane bibiri. Vision ya kabiri ifise amanota 21 yo irakwije inkino zose. Bumamuru ni ya gatatu ifise inkino 8 ifise amanota 19. Ya kane ni Flambeau du Centre amanota 19 ifise inkino zibirarane. Vitalo ni ya gatanu amanota 17 ifise inkino zose yakinye. Musongati ni ya gatandatu amanota 17 ifise cha match imwe izokina muri izo za Aigle na Flambeau du Centre. Hama Muzinga ni yindwi ifise amanota 16 irakwije inkino zose. Ngozi City y'umunani amanota 13 ifise ikirana cha match imwe. Iyicenda ni Kayanza United irakwije inkino zose ifise amanota 13. Iyicumi ni Olympic Star amanota 13 irakwije inkino zose. Izisigaye zose ngana Someza irakwije inkino zose. Kayanza United nayo ivuze amanota 13. Olympic Star iyicumi amanota 13 nyene. Umugwi wa Rukinzo ni ya 11 amanota 12. Message Ngozi ni ya 12 amanota agera ku 9. Interstar 13 amanota 8. Imigwi iri ahatukura ni Garage Express ni ya 14 amanota agera kuri 5. Burundi Sport Nabika 15 ifise amanota agera kuri 4. Hama iyanyuma ni BG Green Maze FC ifise amanota 3 gusa ikaba inkwije inkino zose. Yes, nuko rero bimeze hariya muri Primus League. Ura yuko inkino zigarutse kabisa zikomeye. Urukino rwa Vitalo isaha 9 kuri stade Urunani, urukino ruryoshe cyane gose. Mbega mu gwa Vitalo urashobora kurara muri Big Four ntawo bizi. Mbega Flambeau du Centre irashobora kwisubiza ikibanza ari mu kibanza ca kabiri. Reka tubirindire hama turindire n'izindi nkino uko zizogenda muri rusangi. Yes, nuko rero bimeze muri rusangi muri Primus League. Reka tuce tugaruka rero twinjira mu yandi makuru tugenda ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane wa Buraya. Turagarutse gato tumire ku mazi.